Oh, félicitations ku mugeni. Nukuri turakunwera. Asante. Bakobwa, namwe ntimukavye. Hanyuma umaze 2 ans ugize mariage. Reka shaje iti kuvuga uko. Je sinovuga ngo ndubatse, ahubwo naherekeje abandi. Jade, uzi ukuntu ufise amahirwe. Wewe warahiriwe n'ukuri. Yaba utari umugenzi, nari kugupfuhira n'ukuri. Wewe ufise umugabo akwitayeho, atunze, afise byose. Si nka Alex wanje sha. Yirirwa mu maje kuri Organisateur, nta na kimwe akora. Ahubwo nyene abagabo nk'abo bagiye. Wowe wigenje gutegura nk'umugabo nk'uke. Ahubwo sha, reka tugende ico dufungura. Ndakuzaniye iki Jade. Sabira hamburger. Stecy, On make it the sound. Mutwihanganire. Hey, Jade. Ariko nivyo ntakundi n'ubundi ko umushiri wawe atari ngaha nyene. Siko. Ndakubaza. Kugira ngo ngo yitwa Elias. Hano. Anda. No, come on. Please, come on. Chris, ndakusabye geza. Watumye nje ku rubanza. Sasa. Nani kibazo kiri? No, nta kibazo kihari. Sibyo, please. Nta kibazo kihari. Sibyo. Bucaba ubugeni. Umugeni ariko asomana n'undi muhungu. Dufate yuko umukobwa yaborewe na bagenzi biwe hama bituma yemera. Ariko iyi biza hanye na Chris ntisa nk'iy'abantu babiri basanzwe batazinanye. Iyi biza bahanye isa n'iy'abantu babiri basanzwe bafitaniraniye imigenderanire. None ni kubera iki Jade yemeye kuja kurongorwa n'uwundi? Canke ni kubera iki Chris we yabimwemereye? Salam mpochi. Chena shitsi waje kwitegura. Okay? Oui oui. Bonjour mon frère. Urakoze kwemera kuza kuntora. Nayo jewe je kuva aho mpambiye ikibutu. Naranyoye ndaboregwa. Imodoka yanje iragonga moteri. Amahirwe nagize nuko itamitanye. Ariko rero urahiriwe wewe kubutanga. Rabura cakomeye. Mon frère, warurangwa inzoga uzi programme y'uno munsi. Uzi kumusuza kwa muremure. Turafise kugura mu Organisateur ubanza. Haba muje kuraba meni muri restaurant, muce musiga avance. Nubona ko bitoroshe mon frère. Mon frère, urazi ko navyibagiye. Ahubwo rero have ntora amafaranga kuko ntayo narinzanye. Fais vite mon pote. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Elias, turi ngaha ndamurindira aje gutura amarira yibagiye mu nzu. Byiza cyane. Ndagusabira ugerageze umusamazi. Nimuri ndaguca ngaha kuntora. Wiki? Attends, wajamiriye wewe? Ukisawa nta kibazo turaje gutura sivyo? Wite tuza gufata ukuboko twinze mu modoka. Umviriza. Reka sinakubwiza ukuri. Sindije nyine kano kanya. Okay. Muri sanzwe ndi muri kumwe ngaho. Umva ivyo ntibikura. Kandi waza amasezerano twasezeranyije na. Okay. Ndabyibuka cyane. Okay, byiza cyane ko yibuka. Rero ugerageze nakiki na kimwe yari yasamye. Okay, sawa. Okay, nta kibazo.
nijya rutegura kugura imodoka nziza isumbiye. Hereka muhungu no kwikirimo. Yakibaye? Yapfuye none ko ayuguru. Asha, mora yanse kwaka. Reka ngerageze. Abi. Iranse kabisa. Uko tukafata taxi. Subira ugerageze. Taxi yoshika inyuma y'iminota 20. Tuba ducerewe. Ariko byansiga muta. Uri suyo telefone. Ninde wundi no telefone? Ni Jade. Hello Elias. Uri he? Umva, habaye akagorane gatoya. Imodoka ya Eric na Elias. Ariko tugomba dufate taxi mu mwanya turakugiye kugutora. Ngibiki? Komeze uko rero. Ndumva programme z'uno munsi nanze ko tuza kuzimara. Jamura rero ngende direct. Ntimende kuza kunona. None ngire. Ngenda direct je ndizana. Sawa, okay. Ariko nizere yuko utashapfuri. Tuma ko taxi Elias. Okay? Mon frère. Tu peux chercher encore épousé. Donc tu fais bien gagner beaucoup c'est assez. Please gezaho. Harageze ko ngenda nacerewe. Kandi nawe harageze kugenda. Ivyo twakoze byose uravyibagiye. Bigenda bifata nkaho ari yahehe yabaye. Sinibuka ko vyagenze. Ndabizi ko kinkunda. Oya, ivyo bibaza sibyo. Uracankunda. Ndabibona no mu maso yawe. Kandi nanjye ndagukunda. Uvuze ngo iki? Menya iki kintu. Sinshobora kubaho jenyine nagufise. Nukuri. Naragaragaje ariko byarananiye. Buri munsi mu manibuka ibihe byiza je nawe twacanye. Chris, urazi ndakuzi neza. Wiruka inyuma y'amajipo yose. Kandi wagire ko wamevye kubera urusundi. Okay. Ariko nanjye ndavyicuza. Ndavyicuza Jade. Iki kiringo kingana n'amezi 6 tutari kumwe. Nageragaje kurondera uwo mpindurira umutima. Ariko nasanze nta numwe haratari wowe. Mwiza, iyakamanye ntigata.
aho inyuma y'ukwezi kumwe gusa uzoba wamaze kubona watoye uwundi kandi ngira ubu uzoba hagezweho umuserivezi. Jade. Okay. Ivyo ariko nanje naravyihanye vyose. Ndagusezeranya neza ko sinzongera kuguta n'umunsi umwe. Aho basi uranyizera? Chris, ndagiye taximene arashitse. Okay. Jade. Ndizera basiguza gusubira kuvyumvirako. Ugafata ingingo ibereye. Imbere yuko ugenda kubana n'ujya muhungu. Ivyigwa vyakozwe n'abahinga vyerekana ko ibice 40% by'abatandukana bari basanzwe bakundana canke baraciye mu mategeko biva ku ngaruka z'uwahoze akundana n'umwe muri abo bubakanye canke bakundana. Biratangaje. Umukobwa ariko asunikwa n'umuhungu, urukundo rwabo rutigeze rubagirira amahirwe. Nubwo Chris yagerageje kwereka Jade ko yahindutse, yamara byamunaniye kubimwumvisha neza, ariko yamusigiye amahitamo abiri: kurongorwa canke kutarongorwa na Elias. Ndizera ko uzabura umugeni abereye kuruta abandi bose. Ndagushimiye cyane. Ubu twotangura. Mwaramutse? Mwaramutse. Mutubabarire, taxi yatugoye. Ivyo vyarenganye vyihutse. Hama mwari mugeze kuki? Umuhungu azoja gutora umugeni muhira. Bifotozanye n'umuryango muhira. Bazova muhira bagenda kwishengero. Bave kwishengero bagenda mu kibanza kizobera mu rubanza. Muzosanga babategereje amashuri. Ariko tubandanye. Mushitse kuri sale aci havuga umuziki w'umudiho. Nuko urubanza ruzoba rutanguye. ntushobora kuvugana gato na Jade? Nta kibazo. Jade, hari ibintu ntariko ndatahura. Prayo urubanza yose wayihinduye. Reka tubireke kujyana nta na kimwe. Prayo ko ntayumvisemo. Promenade mu bwato. Komera ukadusezerana uzokora ubugeni bwiyubashe kabakiri bato nkato. Kazima abavyeyi bazoba banezerewe. Sintahuye. Woba wanshafuriye. Meruka dusezerana yuko tuzokora ubugeni bwiyubashe bwiteka. None raba. Elias, mbabare shobora kuba ntameze neza. Ejo Bride shawa yaranduhije cyane. Ariko ndazi bizogenda neza. Nawe uzobumbwira. Ariko nawe urumva yuko azoba ari ubugeni butagira ikintu na kimwe. Nta kintu na kimwe kizoba kirimo. Tugendera turindiriye. Turaza kwisubiramo hanyuma. Sawa, tugende. Basi genda wishimye. Jade, shakusigu ibikwira. Habaye iki? Yazakubwira raporo zanje zose ndiko ndakora.
Ndazobwira nkande. Sinzi ariko yuko turi abagenzi. N'abagenzi babwirana vyose. Nta vie privé bagira. Okay. Keneye kubimenya. Kiyari nuko nasubiye kubona na Chris. Kandi twasubiye kuryamana. Ngwiki? Sinumvise neza. Ati? Ndazikumvise neza ibyo nakubwiye. No. Ndiko ndarota canke ubwenge bwawe bwatakaye. Ntuse kunkankamira n'ubuzima bwanje we ntibikuraba. Mbabarire. Nari ko turi abagenzi. Nta ntugire impungenge. Amavuga nyumvira impungenge. Cyo ndakoze ibyo nkora byose ndabibona. Ama ibyo mariage navyo bigenda gute? Areke. Nuko yanjye sindabibona neza. Gusa Chris yarambwiye ejo ko ankunda. Nawe wacyubyizera? Oya. Ukuri sinzi. Gusa nyumva no mwizera shaye Areke. Che. Urakwiye kugura amaso by'ukuri. Chris nawe cyari cy'urukundo. For sure. Ikiyago cha Eric na Jade kimeze nk'ikiyago c'abakobwa babiri b'abagenzi ari bo bakopine. Kubera iki Jade atari karahisha ikintu nk'iki Eric kandi azi neza yuko Eric ari umugenzi mfamfe na Elias. Ni igiki kiri kumutera kwizera neza yuko Eric atacaja kubibwira Elias. Aba bagenzi ko ari babiri biraboneka bose yuko bari mu biganza by'uno mukobwa. Igitangaje nuko na Eric umengo ntaco yumubwiye. Uyu mugenzi wa Eric na Jade mugwaruka gwa none bawutaziriye Friendzone, imbohe y'urukundo. Eric yemeye kugumana ubugenzi n'umukobwa ariko afise ivyizigiro yuko uko ibihe bizogenda biraza ubwo bugenzi buzoteba bukava mu rukundo. Ariko nk'uko ivyigwa vy'abahinga bivyerekana vyerekana yuko ivyo vyizigiro bitigera biba impamo. Uvuga ibyo kora nzi kumwanga. Habura nsigice kibabaje. Iyo nzi ko ndi umugenzi wiwe, cyari ku bindi bintu. Inyuma y'ivyabaye ibaze yaza kuba umugenzi wanje. Akoze kumwerekeza. Ntugire ikibazo. Nakugiriye impuhwe sivyo? Kandi iyo cyo kwikatiye atari nziza cyane cyane ku bakobwa bagenda hanze y'amasaha. Uri umuntu mwiza cyane kandi unyitaho. Yaba Chris wanje ameze nkawe. Chris nayo yaza gutegera na rimwe. Ntanusi no. Umuntu nyabaki. Ariko mukundanye kameme izo werekeza akakwereka basi ko kwitayo akaguha keya. Eric yagize ikintu. None nijya bizomenya yuko ujya mu ngo mudakwirayo. Tuki basi ko murushi imyaka 3. Ça me regarde pas. Nivyo twaye. Nijya ari basi jya nyuma yo yaragwaye amashuri. Urahibuka? Okay. Basi birashika mwebwe mugasohoka nk'abakundana just relaxing. Yeah. Cyari twarasohotse muri karaoke kwa Bishilo. Muri Star. Kuri Star. Ariko mwakoresha umufuko wawe. Christian no mesi nameze neza. Nta mafaranga afise. 25. Akaba kigendera ku mushahara wowe. Ego basi sinzi byanashika mukabona kenshi mu ndwi gashoboka. C'est pas comme ça. Ibyo vyihoze tugenda ahubwo namwe ko nza kuhaca 20h. Numva rero nateke no tugenda. Chris. Sa. Telefone yawe yabaye.
uzi ko nakurondeye inshuro zirenga 3 zose nariko nagutora. I'm sorry. Yamwisa ko sinanumvise. Ngumuntu ashaka kumitanira agacupa nza guteramira ko ndiko ndaramupira. None nabaguyisi ugaragara. Eric, urashaka kugenda wakoze cyane. Merci. Hari ibintu ariko ndatahura neza. Uyu nawe ngo ninde mu bisanzwe. Chris, uyitwa Eric. Wowe umuherekeza nkana. Umugenzi wiwe usasanzwe. Mama. Bishoboka gute umukobwa zikakomeye neza akaza kubwira umugenzi w'umuhungu kandi azi neza ko afise uwundi mutipe bakunda cyane uzi neza ko ukomeye neza uri uza kurondera umugenzi w'umukobwa gute cyitwa ngo birasanzwe igihugu cuzuyemwo abakobwa benshi mushobora gukundana nabo hanyishura umutwe wawe harapanze neza. Wone wapanze neza. Niko dushobora kuri kumwe n'umukobwa akigendera wenyine kandi aje kuraho. Hey, you don't care. Kizanda gusayo. Kizanda kizanda. Jade. Abantu nk'aba Chris n'ibijya bahinduka mu buzima. Kuko kidashokanura uhabone. Eric. Birahagije. Ndumuntu ukunze ngo ndavyikemurira. Ariko wibuke ko tutari isezerano. Nibyo dufitanye isezerano. Iyo sezerano riri hagati yanje nawe. Nibyo bizotuma Elias adashobora kumukina kimwe. Ariko ni mugihe wemeye kurongorwa na Elias. Amahitamo nayo wanje. Ninahitamo nzobana nawe nzomukumenyesha nzobambera kumubera. Okay? Ushaka genda? Ariko nanuwe kenshi sinumva nabwiwe kenshi ziba amatwi ubikora ibihunda Biriwe neza mwana. ça va. Ça va. Neza neza. Kumegurarusha. mutima Piko ngende utambi. Jewe urantuyenze. Warabonye umuvyeyi mukunja kuranza umwana w'umukobwa. Je nakugendeye uno munsi nahisemwo kukugendera kugira nze ndagufasha udukorwa. Je gusuma nteko twofungura. Nongere ndagufashe. Tuni dukorwa tungaha mu nzu. Nongere ndabe ingene ubayeho. Nga rero asha ingene nasanze ngaha mu nzu hasa ibihuzo bimwe biri hariya ibindi hariya mu cyumba ho ahubwo sinzi none wowe bimeze gute hasi gukoropa nukoropa gukubura nukubura bimeze gute kamwana Fait nizo muza navuze ko nzazipanga ngarutse mugabo navyibagiye. ngo wavyibagiye mu bisanzwe wewe niko wama uracererwa mu bintu byose wamusanga wacerewe gukubura gusasaho ntiwovuga none wewe noye nzohera ndakugire gute Mama cyo ngiye kuzi imyaka 3 ikanabaye umugabo ngumugabo we ngaho uri umugabo banza urabingenusa rabingenusa hanyuma ngo uri umugabo mama nduwangitse wewe sa nduwangitse kandi mama ndagusaba sa bihagarara no uko niko mbwiye ga mwana niko mbwiye by'ukuri mana ese amagorwa neye umungu wanje mukaba ewe mana yanje mwana nta nakimwe wigeze umburana ese amagorwa nakugoreweko nta nakimwe wabuze mu buzima bwawe none uhaye umbwira amajambo nkayo
vy'ukuri yewe mana nzima mpa kwihangana mana yo mana yo ariko nk'umwana wibagiye nuko ngwaye tension yo ariko wibagiye ko ngwaye tension ukabandanya umbwira amajambo mabi nkayo Babarira sibyo urashaka mama ariko nk'umunsi nitavye Imana kubera ivyo bitutsi waba uri kurambwira kubera imibereho yawe ubu uzokubahuka kuzana amashurwe kuva yawe mama please ndagusabye banzuke nurabe kirya cumba cawe urabe ingene gisa hanyuma izo ugitunganya iyi migenderanire y'umuhungu na nyina isigura ikintu kinini cyane. Aline akunda umuhungu wiwe cyane, nubwo umuhungu wiwe yamaze gukura kuri we ntacyo bisiguye, aguma ari umwana wiwe, nubwo yogira imyaka 10, imyaka 20, imyaka 30 canke kurenga. Birababaje bimwe bidasanzwe kubona Eric yabaye imbohe y'urukundo akunda Jade, bigatuma agiranira imigenderanire mibi n'umuvyeyi wiwe yamuvyaye. Niko cha buzima budasanzwe, niko cha bikoroshe mama. Ndagusabye ntahure please, I beg. Imisi yose niko wamubwira ngo wamuca mu buzima budasanzwe, none habaye ni Jade kandi shaka kuvuga kuri ico kintu, ndagusabye shaka kuvuga kuri ico kintu. nana nturinde kuvuga byinshi ndabibona, ariko ikintu kimwe no kubwira gusa nuko Jade atazigera gukunda n'umunsi n'uyu. Mama ndagusabye biraga bihere, okay? Ndibuka iteka wambwira ko wamusohokanye ukamujyana muri restaurant, none gamwana ivyo yakugiriye ntibihagije, ubu naho yakoze ahantu ni heza usanga hazinde cyane. Uno munsi udasanzwe, niyo mpamvu n'ibintu byose biza kuba bidasanzwe. Sinahuye neza ushatse kuvuga. Ufite uno munsi ugira igihumbi nawe tumenyanye. Oh, byiza cyane. Mukanze bikwiye ko ubigira birebi. Ari jambo ashaka kubwira. Nuko ndagukunda. Usanga iki? Ndagukunda kandi mfuze ko tubana. Afe, ndarivutse. Gira icyo uvuze please, ndagusabye. Eric, ntacyo mfashe kukubwira. Uko nta munsi n'umwe nigeze nimvira ko wowe wambaye umukunzi. Nanjye ndagufata nk'umukope wanje. Kope? Okay. Biratahuritse ribo. Eric, urazi ko ntuga kuva mu rukundo na Chris. Nuko ntabwo kasubira kuja mu rukundo. Ariko iki? Ariko mu mwanze kuvyumvira. No, igihe cyose uzomara nzo kurindira nta. I'm here. Okay. Hama reka nje mu bwiherero gato.
uw'agaciro kuri jewe ariko gushika ubu sindashaka kwibagiza umukunzi duheruka kuvana. Kumbure nko mu minsi iri imbere. Ijambo nk'iryo mu bisanzwe nta vyizigiro ritanga ku bintu bijanye n'imigenderanire ya hafi na hafi. Umuhungu nawe yarifashe risanzwe ntiyigeze yiyumvira neza ico Jade yashatse kumubwira, ahubwo yitaye ku ngingo yafashe avuga ngo ari kurindira nzorindira igihe gikwiye. Elias, sinakuziga ko uri muri iki kibanza. Mufre, urazi yuko haheze imyaka 2 atamugore mfise. Uyu munsi ninahanye gahunda n'umukobwa, akahengereshitse ngaha aciye ahindura gahunda. Ariko rero sinokwimwana jenyene. Hafite umwanya nk'umukoresha wawe cyangwa tumwana nk'umugenzi. urazi ko umugenzi wewe sivyo? Kandi azuranahura, okay? Uno munsi sinje nyine ngaha. Okay? Ndi kumwe na Mwiriwe. Mwiriwe. Eric, kutari wambariye ko wicaranye n'umukunzi wawe. Mbeho kubera ko utaradupresa. Okay, Jade. Uyitwa Elias, okay? Twariganye muri kaminuza. Et puis ni nawe mukoresha wacu. Elias, unawe witwa Jade? Ndi umugenzi wasanzwe. Oh, niteka kumenyana nawe. Eric, mba tacho bitwaye no kwicarana na Ntacyo bitwaye. Sawa. Sebe. Eric agumana ivyizigiro yuko kumbure Elias aza gutahura yuko yaje mu mwanya atariwe. Ariko nibwo yiruka Jade nawe yegushobora kuvuga ati mutubabarire umugoroba twateguye gusangira turi babiri. Yamara iza ry'uwa gatatu ryafashije Jade kugira ikiganiro yari kumwe na Eric gihagarare. Byari biryoshe. Murakoze. Okay, Jade. Yo turashobora gutaha rero. Kamamagara taxi ntangora. Mbere yasajye bahe. Je mu magara. Oh, kumva ari nzira imwe. Ariko bamwishatanye. Nanje n'imbere gato imba muri yo. Uva taxi. Kamamagara taxi. Allo? Wadutora ngaha muri Jesus-Carmel hotel. Ya, udutwara hano 3. Umwe ni mu Magarama. Undi mu Shatanya. Undi muri yo. Sawa. Jade. Ubona gute tubanje gushikana Elias mu Magarama? Cyenda kwegeza gushika muhira. Ibyo bizo byari byo. Mugara byo turaje kuningana. Ibane ni cyane. Eric, nivyo. Rapte kono bivuze. Byo timba cyane. Eric, bonjour. Bonjour. Oh, ishugwe ni ryanje. Thank you. Birahimbaye cyane. Ufenda utifuye mu ijoro, ndakwifuza ijoro ryiza ndakubona. No mu gitondo kutirifuye ntiyaciyemo. Nta kimwe nabaye. Gusa telefone yanjye yari yanzimaye. Ntwaraye muhira wowe?
ntumbye ko ari kwa Elias. Ego. Byagenze gute ko wari wambwiye ko utazusubira mu by'inkundo? Mu by'ukuri nanje niko navyibaza. Ariko nabonye Elias nabyo wabogose bwiye. Biranana kwihangana. Ariko uko ivyo wari wambwiye. Ariko nasizana ko henda vyibaza. Eric, ntucigenda. Merci ku ishurwe ryawe. Eric, kuzindutse ikintu kikuzindukanye kirakomeye. Wa muhemu. Umuhemu sindiko ndagutahura. Ndavuga Jade. Wowe ubwawe ni wamuvuga yuko umukunzi umugenzi ari umukuru wawe. Why? Jade, yambwiye ko mudakundana. Nizera yuko aho nabaza ko mukundana inyishu yampaye wayumvise. Kandi nawe niho waruri. Yambwiye ko mudakundana. Bro, ndamukunda. Okay? None ko umukunda. Niko ndabibwirwa niko utabimbwiye. Nkimara kumubona nateye ndibuka umugore wanje Violette. Kandi nawe urazi neza yuko kuva hapfiri kata mugore nayo gusubire kuraha. Ariko nateye kumubona. Cyanumva ko hari ikintu kinkweze muri yo. Bisigura yuko bigenda byabaye cyo kuri restaurant wari umupango wo kumutwara, right? Eric, ibyo wiyumvira si ibyo. Nashaka kumupima. Naragerageje kwihangana, byaranze. Kandi yarambwiye yuko hagati yawe nawe atakintu kiriho. Nawe cyuvyizera yuko ko ari byo bashaka kumva, okay? Eric, iki imbere yawe mboneka nk'umuhero. Ariko wenyine ubwiye, we yanyihitiye n'umugenzi. Elias, tawi kawa chai chai. Agakawa ni sawa. Okay. Sha. Hari ikintu maze iminsi mbona kitagenda neza. Jade yarahindutse. Nakimeze nka kumwe nahura nawe umunsi wa mbere. Bayangira no buruhe y'imyiteguro y'urubanza. Azi ku rubanza rutababoroshe. Hari ukuntu ndabibona. Ntanavyiyumvamo. Jade hari ukuntu ameze kandi natakinezwe. Na mariage Ange-Nelly nubwo atarabimbwira. Reka ibyo biro sivyo. Reka ibyo byihuse. C'est pas moi. Urazi nkubwize kuri mon frère. Je nabyo bwawe ibyo mariage ntabigishuhiye. Ukunze kuvuga iki? Sinumvise neza. Tinyere wumvise. Komisi tumarana. Naragerageje kumwibeza. Sanga atandukanye n'umwe namenye ubwa mbere. Nacyo urukundo ruca gutangura gutiduka muri jewe. Ruragabanuka. None ushaka kumurongora gute kandi utakimukunda? Ni kubera umwana wanje. Ijya ndafise. Ubundi ntako ntari gukora kugira ngo ndamuhebe. Nawe urumva yuko umwana wanje atahamagara uwundi mugabo ngo papa kandi nanje mpari. Ego si byiza vre. Jade, reka nta masaragiye. Wakoze kunteramisha, wakoze kumara irungu. Umva Eric. Ubona guturaye.
reka ndigaje nyine kandi yongusha ari mbana rinini kandi Elias areke igenda honyine ubuzima yameze 8 mbe urazi sigaye mbona yarahindutse cyane nibaza atakinkunda no nicyo sibyo reka cyangwa usanga njye ntakimukunda reka nanjye sinzi ivyo ndiho icyo nacyo mfite nukivuga ko nta mpamvu y'ubwo kivuzeko ahubwo reka nzane twe turaba filime kuri Moriah Channel TV yereka we nawe urakurikirana Moriah Channel TV ndi umufana wayo Jafre none bahise gushaka ko filime yitwa gute ibigero vy'umwigeme okay ya nagize kubona kava yayo mugako yako nari maze iminsi ifatiriwe sinafashe umwanya ngo ndayiraba kazanye mashini ya Surprise! Merci mon ami. Yeah, I'm not sure. Oh my God! Wamugabo ugiye muri kimwe kimwe ukeneye kumbwira cyangwa gatsekanye yabwe. Namye ku muganga akurikirana abavyeyi bongenze n'ibibondo. Gasanze nibongenze. Kandi ndi maze igihe gito. 3 semaines. Bisigaye ko ndari yaho. Oh my God! Mbego umunezero no ushirahe. C'est vrai no. Batsinde so mwanya. Please. Jade, nibagiye impeta gusa. No ubundi garaguye proposal. Come on man. Tubishaka na gato. Jade. Kubera iki? Elias agiratse. Kana nafashe ingingo. Ngiye kubana nawe. Niko tubana n'umuntu kandi utakimukunda. Akora sindagukunda. Mu bisanzwe byose nshaka kubaka. Mwakora muganga yambwiye yuko ndayikuyeyo. Ishobora kumpitana. Cyese nasuye kuronka ikibondo. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kumuvyara. Kandi umwana akinese wiwe. Nafashe umwanzuro wo kubana nawe. None Stecy jewe. Arike. Wowe urabona umuvyeyi nyabaki. Ni iki ushobora guhereza umwana? Wowe urafite ikintu ushobora guhereza umwana akeneye icyo cyose. Kandi umeze gutyo. Umwana n'umuhungu cyane. Navyonze. None undi wowe ndiri iki kuri ibyo. Mbere kenda kubarire. Uratwe Elias abimenye. Yo kwica imigenderanire hagati yawe nawe. No kukazi yo kwirukana. Wocu usuruka baho gute? Ariko cewe igihe cyo kuri restaurant imigenderanire yanje nawe ntiyigeze ihagarara. Wowe ni wewe. Elias ni Elias. Kandi namaze gufata ingingo. Ariko nimba warigeze kunkunda cyangwa ukamunkunda n'akantu gatoya. Ukwiye gutahura yuko jewe n'umwana mfise mu nda. Atandi hantu twoshobora kuba atari kwa Elias. Elias ntashobora kudutunga. Kandi nawe duhe ikintu cyose twege dukeneye. Ariko Eric, ntukunde ndasabye. Ngo yumvire kuri wewe wenyene. Yumvire wese no kukibondo mfise mu nda. hamwe Elias umenye ko umwana atari wiwe tugenda gute? Ntacyo azomenya. Nzokora ko Desmond ku kiringo indi maze. Kandi azomenya. Ariko umwana ni wanje. Jewe nzu.
ubura n'umuntu kuko amenya Elias yabimenya akamenya urumva ibikurikiye umwana nzomukurayo kajyanje sinzobana nawe uzongora n'umwana wawe araje mfeza nibaza ko wumvise sinakubwira non, c'est bien. ariko kandi umwana yapfuye kwitambo ntabwo zari muri gahunda ziwacu twe twasezeranye yuko tuzotangura turondera ubuzima tugura inzu tumuronderere kazoza n'inzu tuyisubiriyemo kugira azonkashikira ariko kandi ndimo gukwiza imyaka 30 reka umwana yibereho ivyo urabitahura Ego birababaje ariko sorry oui allô oui oya sifatiriwe so that okay okay bro iwa chindi guta sa sisi barangine cyane kandi mu gihugu uyo n'umukobwa no niwe waratevye oya n'umugenzi bisanzwe imana come down bro wowe kandi wa mugenzi asanzwe cyane wa Jade ariko genda arakurindiriye Yena kisuye. Ngiye kwasuye kujya byabe. nimba ushaka kubimenya inyinshi ni oya None yeka kuri kinga. yarazanye ibintu vyiwe kacaza kwimukira ngaha Ntumbwire yuko wemeye usibye urubanza rwawe na Elias. yego Eric shaka kubana na Chris ko ndamukunda Elias nawe jewe nanje nukuri sinzi gusa cyane mbashaka kubaho nezerewe kandi ubwo byose ndabishikiye nuko nubana na Chris none ivyo bimbwira nje ndabikoze iki nakimwe gusana nakuye ko ninafata ingingo rero wa mbere nzobibwira ahubwo Eric shaka gufasha kuri wewe ugenda ubimbwira Elias ko je nawe imbaraga zo kuja kubimubwira ubwo urakwije umutwe wewe urakwije umutwe wewe okay Lydia umwana nawe ariko uriyumvira neza yuko umwana kuri yo minwe ya Chris atari umwana wiwe umwana wawe nawe yahari kana nzoba mugatonde ndanayikora I just want to know what happened Eric ndagusabye mbabarire ndabizi umwana yari uwawe ariko icyo sinashaka kubyara ubu kandi sinashaka umwana afite isura nk'iyo yawe please Eric ntiyashoboye gutsinda ishavu ryiwe ryagiye riribika mu mwanya muto cyane ryagiye hanze riseseka nk'amazi
ntiyigeze yiyumvira ingaruka ishobora gukurikira, ukuntu yabuze umwana wiwe, akagaye bamugaye, n'ingene yakunze umukobwa nawe ntamukunda. Ariko ntiyigeze yiyumvira ko ibyo agira akore ashobora guhanwa n'amategeko. Yamara we yibajije ko atacabona gihari, nuko naho yomwica vyoba akamizwe n'ingoma. Ariko icabona cari gihari ntiyabimenya. Elias ntiyapfuye, ariko yarakomeretse cyane mu mutwe. Bamujyana mu bitaro, bamugira operation zitari nke. Ubu asigaye aja gukoresha amakontrole gusa. Ico kiringo cose yagwaye, Jade ntiyigeze aja kumusura mu bitaro. Eric bamuciye urubanza. Ibirego vya Jade yari yasabye ubucamanza ko bomuhana nk'uwishe umuntu, ariko ubucamanza bwasanze ko ibirego bidakwiye, buca bufata ingingo yo guhanisha Eric umunyororo w'imyaka 6. Mu bagenzi yari afise, uwaza imbere yari Elias, yari kuza araza kumuraba, ariko ubu ntibakira abagenzi. Mama wiwe niwe wenyene aza araja kumuraba. Nk'uko abaganga bavyemeje, vyabonetse ko Jade nawe inyuma yo gukorora inda bitazokunda ko asubira kuronka umwana. Chris nawe yashikije amasezerano yari yasezeraniye Jade. Inyuma y'ukwezi ntiyahevye Jade kubera uwundi mukobwa, ahubwo yamuhavye inyuma y'amezi 3. Rimwe na rimwe abahinga bavuga ko urukundo ari ikintu kiza mu muntu nk'umuco, kikamuzanira umunezero. Ariko muri aba bose uko ari 4, nta n'umwe yovyemeranya navyo n'abahinga.